Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 z'ukwa munani. Imiryango irengera ikiremwe muntu ya Amnesty International na Human Rights Watch irarega impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira uruhare mu bikorwa bihohotera abaturage b'abasivile mu burasirazuba bw'igihugu. Mu Rwanda, umuhungu wa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritemewe n'amategeko, yasabye Perezida Donald Trump gufasha kumufunguza. Naho mu Burundi, ngo imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Bujumbura ntikiri nyabagendwa. Turumva uko bimeze mu kanya. Hari n'ikiganiro cy'abagore navugwa mu mikino. Muri ibi biganiro biwe na Jacques Niyitegeka. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri ibi biganiro ni mu kanya nyuma yuko Ferenga kwa yabagezaho incamake y'amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Israeli yemeje umushinga utavugwaho rumwe wo kubaka insisiro zirimo amazu agera ku 3,500 mu gace ka Cisjordani kari mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Umuntu uri inyuma y'uwo mushinga n'umushikiranganje w'imari Bezalel Smotrich utsimbaraye ku matwara ya kera. Yavuze yuko igitekerezo cyo gushyiraho igihugu cya Palestine cyasibwe ku rutonde bitari mu magambo ahubwo mu bikorwa. Uyu mushinga wari wakuweho ndetse n'inshuti za Israeli zavuze yuko unyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Umuryango w'abibumbye wagabishije yuko uzatuma igitekerezo cyo kugira ngo habeho ibihugu bibiri uzarangira. Umushikiranganje w'ingabo wa Israeli bwana Israel Katz nawe yemeje umushinga wo kwigarurira umujyi wa Gaza, anemera yuko bagiye kwitabaza inkeragutabara zibarirwa mu 10,000. Iki gikorwa kigamije gushyiraho igitutu kuri Hamasi mu gihe abahuza bo mu karere bakomeje gushakisha uko hajyaho amasezerano yo guhagarika imirwano. Ni inkuru ya Yolande Nel mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Ibikorwa byaguye by'igisirikare cya Israel muri Gaza birasa n'ibigisigaje ibyumweru ngo bitangire, ariko bigasa n'ibitegura amayira y'igikorwa cyo kwigarurira umujyi wa Gaza. Umuyobozi mu gisirikare cya Israel yavuze ko intambwe igomba gukurikira ari y'ibikorwa bizakurikirana buhoro buhoro ariko bifite intego. Abahuza Qatar na Misiri baracyategereje igisubizo cya Israel ku mushinga w'agahenge baherutse gutangaza. Uyu mushinga Hamas yamaze gutangaza ko ishyigikiye urimo iminsi 60 y'agahenge, irekurwa ry'igice cy'imbohe zisigaye nk'ingurane y'imfungwa z'abanyapalestine ndetse n'iyongerwa ry'inkunga kuri Gaza. Abayobozi ba Israel bavuga ko batazemera amasezerano y'igice, ariko amakuru aremeza ko umushinga mushya uri gusuzumwa. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze yuko ubwicanyi bushya bwakozwe n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo butubahirije amabwiriza bemeranije mu masezerano yo guhagarika imirwano yabaye mu kwezi gushize. Umushikiranganje w'imibano n'amahanga wa Kongo Therese Kaikwamba Wagner yabwiye BBC yuko leta ya Kinshasa yababajwe ariko ko itatunguwe n'ayo makuru, avuga yuko izo nyeshyamba zishe abaturage bo mu bwoko bw'abahutu barimo abana n'abagore. Yareze u Rwanda yuko ngo rwatoje umutwe wa M23 nubwo u Rwanda rwahakanye ibirego bivuga yuko rufasha uwo mutwe ndetse rukaba rwaranagizemo uruhare. Ishyirahamwe rirengera ikiremwa muntu Human Rights Watch rivuga yuko abishe bashobora kuba ngo bageze kuri 300 bishwe. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango.
abashingamateka bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Buhinde baciye inyandiko z'umushinga w'itegeko ryazanywe na leta, itegeko rigamije gukuraho abanyapolitike bo hejuru igihe bazaba bafashwe cyangwa se batawe muri yombi mu gihe kigeze ku minsi 30. uyu mushinga w'itegeko uzatuma abashyikiranganji bazajya begura igihe bazaba bafashwe bakaregwa icyaha gihanishwa igifungo cy'imyaka 5 cyangwa irenga. Abawunegura bavuga yuko leta izajya ibyifashisha kugira ngo ihohotere abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bavuga kandi yuko uko kwaba ari ukwica demokarasi n'ubutegetsi bushingiye ku bwigenge bucagase bw'intara. Leta igizwe n'ishyaka BJP ry'abahindu yamaganye ibyo birego. Amerika yumvikanye na leta ya Honduras hamwe n'iya Uganda kuzajyana muri ibyo bihugu abimukira bazaba bageze muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko. Inyandiko igitangazamakuru CBS News cyabonye zigaragaza ko ibi biri mu mugambi wa leta wa Trump wo gushaka ibihugu byakwemera kwakira abo bimukira bazaba batari abanyagihugu babyo. Ni inkuru ya Davis Willis mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mu nkubiri yo gukomeza kurwanya ubuhunzi bunyuranije n'amategeko muri Amerika, ubutegetsi bwa Trump buragerageza gukora amasezerano agamije kwimurira impunzi mu bihugu biri ku migabane itandukanye. Kugeza ubu ibibarirwa mu 10 nibyo bimaze kwemera kwakira abantu birukanywe mu bindi bihugu, aho bimwe muri byo nk'Ubugande bishidikanywaho mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Uganda yemeye kwakira amagana menshi y'impunzi z'Abanyafrika n'Abanyaziya bari barasabiye ubuhungiro ku mupaka wa Amerika na Mexico, ndetse ngo impapuro igitangazamakuru CBS cyabonye zigaragaza ko igihugu cya Honduras nacyo cyemeye kwakira abantu birukanywe mu bihugu bivuga indimi z'Ikiespanyole. Amerika yafatiye ibihano abandi bantu 4 bakorana n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ngo kuko urwo rukiko ruteye impagarara Amerika na Israeli. Muri abo ngabo harimo abacamanza 2, uwitwa Kimberly Prost wavuzwe yuko ngo yatanze uruhushya rwo gukora iperereza ku bakozi ba Amerika bari muri Afghanistan, hamwe na Nicolas Yan Giyu watanze impapuro zo gufata umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji we w'ingabo z'igihugu Yoav Gallant. Hari rero n'ibyegera 2 by'abashinjacyaha Amerika irega yuko bakomeje gufasha urukiko rwa ICC mu kurwanya Israeli. Prida urakoze Ferenga kwa yakorewe amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu karere k'ibiyaga bigari. Imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ya Amnesty International na Human Rights Watch irarega impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira uruhare mu bikorwa bihohotera abaturage b'abasivili mu burasirazuba bw'igihugu. Human Rights Watch yibanda cyane ku mutwe w'inyeshyamba za M23 ivuga ko wasambanyije abagore ku gahato ukica abasivili basaga 100 abandi bakaburirwa irengero. Umuryango kandi utunga agatoki igisirikare cy'u Rwanda uvuga ko gishyigikiye umutwe wa M23. Naho Amnesty International igatunga agatoki uyu mutwe, ariko ikanongeraho ko ingabo za Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo bagize uruhare mu bikorwa byibasiye abaturage, cyane cyane ibyo kwica ndetse no gusambanya abagore ku gahato. Inkuru mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ufite ibimenyetso bihamya ko umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo wa M23 wishe mu kwezi gushize abaturage 140, ndetse ko umubare w'abapfuye ushobora kuburenza uyu. Ni icyegeranyo gisa n'icyunga mu byavuzwe n'ikindi cyegeranyo cya Loni cyo cyahamije ko umutwe wa M23 ngo waba warishe abasivile bagera kuri 300 mu kwezi gushize kwa 7. Ubu bwicanyi buvuga ko bwakozwe mu kivunge ngo bwakorewe abaturage basanzwe mu mirima yabo. Ku rundi ruhande, umuryango Amnesty International nawo wasohoye icyegeranyo gishinja umutwe wa M23 uruhare mu bwicanyi. Gusa iki cyo kinatunga agatoki ingabo za Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo. Hari nkaho Amnesty International ivuga ko M23 yishe abasivile igaba ibitero ku bitaro, aho bivuga ko yanashimuza abarwayi. Uhagarariye Amnesty International mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo, Tigere Chaguta, avuga ko ubugizi bwa nabi busa n'ubutagira aho bugarukira, ngo bukaba bugamije guhana, guhungeta ndetse no gutesha agaciro abasivile. Ku
ku byaha byo gusambanya abagore ku gahato. Amnesty International ivuga ko ku bagore 14 basambanyijwe ku gahato mu majyaruguru n'amajyepfo ya Kivu, 8 bavuze ko babikorewe na M23, 5 bemeza ko basambanyijwe na Wazalendo, naho umwe aba ari we wemeza ko yahohotewe n'abasirikari ba FARDC mu duce twa Rucuru na Masisi muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Karehe mu majyepfo. Abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ngo basambanyije ku gahato abagore n'abakobwa, ndetse umwana w'umukobwa umwe akemeza ko yasambanyijwe n'abarwanyi benshi icyarimwe. Hari umugore wabwiye Amnesty International ko yasambanyijwe atwite akabikorerwa n'abasirikare 2 ba FARDC mbere yuko umujyi wa Bukavu ufatwa na M23 mu kwezi kwa kabiri. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Twashatse kumenya icyo mu mutwe wa M23 bavuga rero kuri ibyo birego biri mu byegeranyo byombi, ariko umwe mu bavugizi bayo atubwira ko ntacyo bari bagira icyo batangaza ku mugaragaro. Twagiye kandi no mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC, umuvugizi wayo Sylvain Ekenge atubwira ko atari yabona icyegeranyo cya Amnesty International. Cyakora yongeraho ko ngo mu bisanzwe buri musirikare wese ukekwaho gukora amarorerwa ashyikirizwa inkiko za gisirikare agahanwa ku buryo bw'intangarugero. Yongeyeho ko ngo ndetse ubu ngubu hari n'abari mu magereza. Hagati aho turacyashaka kumenya icyo abo mu mitwe y'Abazalendo bavuga ku byo bashinjwa. Tujye mu Rwanda, aho umuhungu wa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Darifa Umurinzi ritemewe n'amategeko, yasabye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump gufasha kumufunguza. Madamu Ingabire yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu aregwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa byo guhamagarira abaturage kwigomeka ku butegetsi. Mbere yari yarafunzwe imyaka 8 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo guhakana jenoside, ariko aza gufungurwa ku mbabazi za perezida Paul Kagame. Ibyaha we aregwa ahakana. Mu kiganiro umuhungu we Remy Amahirwa uri muri Sweden yagiranye na mugenzi wanjye James Copnell mu kiganiro Newsday mu Cyongereza, yatangiye amubaza uko nyina ameze muri gereza. Haven't been able to speak with her at all. Sindigera nshobora kuvugana nawe kuva umunsi yafatwa. Hari kuwa 19 ukwezi kwa gatandatu. Ubutumwa bwa nyuma twaronse bwari bwanditse kuri telefone butubwira yuko abapolisi bari mu nziwe ko ariko barasanzaza ibintu byiwe byose. Mu nyuma turonka ubutumwa bw'abagenzi bari mu nzu kwa mama ko nawe bagiye bamutwaye hamwe n'ivyo bintu. Jewe rero ubwanje sinzi uko amerewe, ibyo nzi nivyo nabwiwe n'umushinwa manza wiwe yagiye kumuraba mu ibohero. Muri uko kuvugana n'umwunganira mu mategeko wahamenyeye ibiki? My mother is still strong spiritually. It's not the first time she's been in prison, unfortunately. Mama arakomeye mu buryo avyakira. Subwa mbere afunzwe. Yarazi ko ivyo bishobora gushika kuko ifatwa ryiwe ntiryapfuye gushika gutyo. Nkuko nabivuze, mama yamaze imyaka 8 mu munyororo. Inyuma y'urubanza rwiyamirijwe na sentare ya Afrika ijejwe uburenganzira bwa muntu n'abandi babuharanira. Muri iyo myaka 8 akenshi yabafungiwe ukwa wenyene. Aharekuriwe kubw'umukuru w'igihugu bwiwe yahawe ikiringo cyo gukurikiranirwa hafi. Ico kiringo cari cimirije guhera uyu mwaka mu kwezi kw'icumi. Aho rero yari guca asubirana uburenganzira bwiwe burimwo n'ubwo gutembera hanze y'igihugu. Nuko rero hasigaye amezi 2 canke 3 baca bazana ibyo kumwagiriza bongera kumufata. For human rights to travel abroad. So the charges are pretty serious. Ibyaha yagirizwa birakomeye cyane: gushinga umutwe w'inkozi z'ikibi, gutegura ibikorwa bigamije kugumura abanyagihugu. Ntari ngaha kugira tubimubaze, ariko wewe ivyo vyagiriji ubivuga kwiki? On to those charges. Well, the charges might sound serious. Ibyo byaho biravye birakomeye, ariko nukuraba urubanza babifatanije. Kuko hari urubanza rw'abantu 9 bo mu mugambwe wiwe. Abo bantu bari basomye igitabo Blueprint for Revolution cha Straja Popovich, baca bakurikirana inyigisho z'uwo mwanditsi ku buhinga bwa internet. Ico gitabo Blueprint for Revolution cerekeye uburyo budaciye mu ntureka bwo gushika kuyihinduka mu kibano. Umugwi waho ni kugufungwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko, bavuze yuko abo bantu 9 bafunzwe mu karenganyo. Aho rero baciye bashiramwo mama nubwo ataruhara yari yagize mu gutunganya ivyo vyigwa. Nubwo ni yavuze yuko arakarenganyo,
u Rwanda rwo ruvuga yuko ari gukwiragiza amakuru atariyo ku bijanye no gutembagaza leta. Byumvikana nk'ibintu bikomeye, ariko mu by'ukuri n'abantu bariko barasoma igitabo bahanahana n'ivyiyumviro ku buryo bwo gushika ku mpinduka mu mahoro. And discussing peaceful means of change. In the past, your mother received mu bihe biheze umuvyeyi wawe yarahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu, ariko ubu nturiko uritura Perezida Kagame, ahubwo wituye Perezida wa Amerika Donald Trump. Nigiki wibaza ko ashobora gushika to achieve. Since Rwanda and Congo is going to have this peace agreement going on, kuva u Rwanda na Kongo byumvikanye kuri arya masezerano y'amahoro, nshaka gusaba Trump kugira ashimike mu kumvisha Kagame ibijanye n'amategeko mpuzamakungu. Nshaka kwereka Trump nshimitse ko u Rwanda rudafise amateka meza mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Barabivamwo canke bakavyirengagiza iyo bitajanye n'ivyo bashaka. think all together when it doesn't suit them. Remy Amahirwa wavuganaga na Newsday ikiganiro cyo ishami ry'icyongereza hano kuri BBC. Tugeze ku isaa moya zibura 15 mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza imiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri BBC gahuza.com. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye, turajya mu karere kandi ni nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Tujye mu Burundi aho ngo imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Bujumbura itakiri nyabagendwa. Ayo mabarabara yarawunonekaye kugeza aho ngo ateze impanuka ndetse n'ibinyabiziga bihaca bikahangirikira cyane. Ibi bibazo biravugwa nyamara mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yaratangiye umugambi wo gusana ibyo bikorwa remezo. Ni inkuru ya Patrick Waso. Kuri uyu munsi uri hejuru ndi n'akanyamuneza ntangere ko kubona Imana yashoboje nkaza gutanga ubwahuro bwo gusanura amabarabara y'igihugu cyacu. Ubwa mbere uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yari ko yatanguza umugambi wo gusanura amwe mabarabara agize igisagara cya Bujumbura. Hari kuwa kabiri itariki 12 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022. Turi ahatangura umugambi wo gusanura amabarabara ni muri zone Musaga mu bumanuko bw'isagara cya Bujumbura. Uduga uja ku gituro c'imodoka zijya mwijenda neza hafi ya station Musaga Oil hari binogo. Naryo ibabara rya Bujumbura Rumonge hamwe ntukimenya ko yigeze kubamwo ikaburimbi. Abagendesha imodoka bavuga ko bahakwa gusekana, umwe wese arondera guca ahameze neza. Uko utera imbere uja mu Kanyosha uvuye kuri kaminuza Umuco niko ibarabara ubona ko ryoronekaye cyane. Ahaho zikaburimbi ubu hari binogo gusa, kuricamwo nugucumukura. Haba kubagenda n'amamodoka, amapikipiki, mbere n'abagenda n'amaguru. Abatwara abantu n'ibintu ngo ivyo gusanura iryo barabara bisa nkuko vyahagaze kuko baba mu buhombe. Agahombo tukagira urabona nka jewe mvuze ati shaka nko gukora indwi yose kugira ndekipere ntibiba bigikunda kubera uburuhe niki kubera ibi binogo ni ngorane. Hariho n'abatipakiza kubera babona ibi binogo bakavuga ati reka tubagende buke kubera ntidushike twavunaguritse. Yego jewe umukiriya yambwiye ko noja Kanyosha Ruziba. Eba numva wapi kweli, je nka jewe Ruziba Kanyosha sinshobora kujayo. Numva baradukoreye ivyo bavuze ngo bakiradukira amabarabara, abona barahomye Irene Truwa kuva Vire gushika kuri Lumiere, ayikuye banki BCB kuza gushika Ruziba. Ebana ni binogo gusa. Aha twama mu magaraje ntoshaka gukorera mwiri barabara uva Vire uja Kanyosha canke uja mu Ruziba ushobore kuhakorera indwi utaraja muri garaje. Abadandariza hafi yaho ngo bahakwa guhitanwa n'isanganya. Abatwara amapikipiki bobo ngo imigongo yabo bayamiza kwa muganga, n'abagenda n'amaguru bo ngo ubwanwa bwarafuse umunwa. Hakorerero nk'umugwayi yagiye nko kwa muganga, hari gihe adaba keneye ikintu kimududagura. Ciye rero mwibarabara ryabomaguritse ntiryoreka kugenda, riragira iki riramubomagura, kandi bisaba yuko agenda buke yiyagenze ataki mukomakoma. Ukuvuga umaze kuja buka Kanyosha kiraro ucubona ibarabara ko ryamaze gupfa cyane yuzuye ibinogo n'inkungu n'ivu, ku buryo bw'uko n'umuntu agenesha icyuma agira ingorane kubera agenda rita mu binogo. Amasanganya n'ingorane byose biraba kubera imodoka ishobora gukatira ikinogo igakatira ku muntu
uw'imoto agakatira ikinogo akatira ku muntu abantu benshi bakagongwa kubera ubwo bupfu bw'ibarabara. Si iryo barabara gusa rya Bujumbura Rumonge rimeze nabi. Ibarabara bise Avenue de la Plage ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika uja ku kivuko ca Bujumbura ryoryo kuva ritewe n'amazi ya Tanganyika haci hafi imyaka 2 igice cyaryo ntikirengana. Imbere y'ihinguriro ry'ibinyobwa vya Brarudi nahone hari ibinogo ho hamahasongwa nuko imvura iguye haca hatega amazi kandi iyo ngorane y'amazi y'imvura yireka mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura saho gusa. Ahatangurira ibarabara Peuple Murundi hagati mu gisagara ca Bujumbura imbere ya Hotel Novotel yo imvura iguye haca hatega ikidengeri c'amazi. Ibintu vyifashe uko mu gihe hasigaye igihe gito ngo imvura itangure kugwa. Abanyagisagara bavuga ko ayo mabarabara azoca yimburuka gusumba kuyacamwo birushirize kugorana. Patrick Waso, i Bujumbura. urakoze Patrick Waso kuri iyo nkuru. Tukiriho rero ushinzwe ikigo kireba iyo mihanda mu Burundi ntahakana ko hari amabarabara yononekaye. Colonel Constantin Bigirimana arahumuriza ariko bayakoresha avuga ko ibarabara ry'igihugu nimero ya 3 Bujumbura Rumonge irigiye gukorwa. Hariho projet yuko usubiramwo ibarabara rya 3 kuva Bujumbura gushika mu Gitaza ni birometero 25. Ivyo bikorwa rero nivyo bizohakora hakamera neza gusumba, ari naco gituma twebwe uburyo turiko turakoresha muri no minsi n'uburyo bwo kugira ngo tube turahakoresha abene gihugu babe baroroherwa. Mugabo umugambi nyezina ni umugambi utegekanije kandi ntuzotangura utevye. Ibikorwa vyo gutanga isoko bigeze kure, mu minsi ya vuba ibikorwa nyezina birashobora gutangura iryo barabara kuva Bujumbura gushika mu Gitaza rigasubirwamwo rigategwa mu ikaburimbo rishasha ku buryo bugezweho bwa none. Ibikorwa nyezina mu minsi ya vuba bizotangura. Turiko turaraba twavugana n'abajejwe gukurikirana itangwa ry'amasoko, bategekanya ko mu mezi nka 3 ibikorwa nyezina byo byatanguye, mu gihe nyere gutanga uburyo hariyo Bank Mondiale yoba yemeje burundu yuko wahawe isoko ariwe by'ukora azobikora atangorane yindigiyemo. Ku wundi muhanda rero werekeza ku cyambo cya Bujumbura, Colonel Constantin Bigirimana yemeza ko ngo nawo uri mu migambi yigomba gukorwa. Irya barabara urugero ririko no kwita nivo riri hasi uravye nivo y'ikiyaga Tanganyika. Rero n'amakanivo yarahari yitwa ko yozanye amazi avuye muri quartier muri Asiatique n'ahandi aja mu Tanganyika. Ubu izo kanivo zararengewe aho ko arizo zosunisa amazi yajana mu Tanganyika, ahubwo Tanganyika niyo ihema igahema iyadugana amazi, anaco gituma rijya barora ryarengewe. Ubu rero twariko turavugana n'abajejwe kuturonderera uburyo kugira ngo iryo barabara risubigwemo. Haramaze kuba ibiganiro n'ishirahamwe ry'Abayapani ryitwa JICA, ari naryo ryafashije kugira ngo rijya barabara risubigwemo kugira ngo haboneke uburyo bwo kurisubiramwo. Rujya rugero ririko rijya barabara rushobore kuduzwa hejuru, ibarabara riduzwe hejuru kuri ijya nivo ya kijya kiyaga. Nibwo buryo bushoboka bwonyene hama umuntu akarikingira n'amakanivo kugira ngo ntishobore kurengerwa n'amazi y'ikiyaga. Ibiganiro rero biri mu nzira, turifuza ko mu minsi ya vuba abo bafasha igihugu yuko bashobora kuzokwitaba kamo twabateye kugira ngo dufashanye iryo barabara rishobore gusubirwamo. Uwo akaba ari Constantin Bigirimana ushinzwe ikigo kireba iby'imihanda mu Burundi usoje iyo nkuru. Noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'abagore na Yvette Kabatesi. Mwireho neza. Ikawa ni kimwe mu bihingwa biza ku isonga mu byinjiriza amafaranga menshi y'amahanga u Rwanda. Hagati rero y'abahinzi bayo n'abayohereza hanze hari abandi bantu bayigiramo uruhare. Abo ni abayitunganya bagenda bavanamo imyanda ibirimwo. Benshi muri bo usanga biganjemo abagore. Uku ni nako bimeze mu ishyirahamwe ry'abahinzi ba kawa Coakaka riherereye mu murenge wa Nyamagabe. Buri munsi abagore n'abakobwa babarirwa muri 80 baza gukora ako kazi bagatahana igitunga urugo. Twarabasuye aho bakorera. Ndimo gutora ikawa, ndimo gutoramo nyine icyanduye. Ariko ndabona isa neza, ubwo simya icyanduye kimenya gute? Urashishoza ukakireba. Icyo mutoramo ni iki? Icy'umukara n'ikimene. Ikimene no kuvuga isadutse? Yego. Ibi ni ibiro bingaho buri urakora? Ibiro 30.
ubu se ko mbona usutamye ntunanirwa? Oya, iyo naniwe ndanica. Ubu se ufite imyaka ingahe? 18. Utagiye kwiga ukaza gutora ikawa? Turi mu kiruhuko. Urusanze wiga? Yego. Iki ni ikirakarere? Yego. Amafaranga suvana muyakoresha iki? Nyine nunganira ababyeyi nkagura ibikoresho by'ishuri. Ubu nusura ku ishuri ntabwo uzasabira ababyeyi ibikoresho? Ntabwo wabasaba ibikoresho byinshi nyine. Nitwa Ingabire Josiane, ndobo mama w'umwana naje gushaka imibereho. Ku munsi se utora nk'ikawa ingana gute? Ku munsi ntora nk'ibiro 30. Mukora amasaha ngahe? Dutaha saa 11. Ugatahana ngaho ubwo? Cyane. Aragufasha? Aramfasha. Nk'ubu naguze ingurube ndoroye, kubonera mituweli ku gihe. Ubona se n'amafaranga y'ishuri y'umwana bivuye muri aka kazi? Ndabona unakeye. Ibi byose wabivanye mu ikawa? Mwikahu urabona ko afite n'igitenge gisobanutse. Nukuvuga rero ngo muri makeya ubuzima bwawe bwarahindutse nyuma yo kuza hano? Bwarahindutse pe. Wumva unishimye ubonye n'abandi ba mama? Tukaganira biba ari byiza, wumva uruhutse ku mutima. Uraho? Uraho neza. Nitwa Maria Therese. Uri umukobwa? Yego. Uyu mwaka no wa 5 naje mbanza kuba maneko ngira aho nsuzuma ari ikaho ubu ngubu nibyo mba ndi gukora. Maneko ni iki? Ucunga ubukubura ikaho zamenetse hasi ukareba no muri stock ko ikaho zifite umutekano. Murumva ngo wagiye navuga ngo uzamuka mu ntera? Yego. Wahisemo aka kazi kubera iki? Navuye mu ishuri mbona ubushobozi bwo mu cyaro ni danje kandi ahangaha batunganya kaho mitanza kwa aka kazi hano. Kuva rero watangira hari ico byahinduye ku buzima bwawe? Hari ico byahinduye kuko ubu nago nabwira umubyeyi ngo nangure amavuta cyangwa isabune byose ndabyigurira. Byamaye ishema cyane, umuntu akakora n'ibitekerezo byinshi by'abantu batandukanye. Witwa nde? Nitwa Imana Claudine, umukobwa. Ufite imyaka ingahe? 23. Ese uku gutora ikawa mwese muza mubizi? Nago waza gutora ikawa ari ubwa mbere ngo ububizi. Urahagera umunsi wa mbere bikabanza kugutonda. Nk'umwana w'umukobwa hano yavuga ngo imyaka ufite wakagombye kuba uri ku ishuri kuki waje hano? Biterwa n'imibereho mu rugo umuntu ababayeho. Najyaga ku ishuri ugasanga nkunda kurwara cyane. Nyuma yaho nyine nza gushaka imibereho mbona aka kazi kuko maze imyaka 7 ntora ikawa hano. Mu myaka 7 namaze imyaka 2 ntora ikawa. Ubu 5 nyimaze nsuzuma ikawa. Gusuzuma bivuga guhagararira abandi. Kuba uri hano utaragize amahirwe yo gukomeza ishuri hari icyo byagufashije? Ni byinshi cyane. Urumva nago nari kuba ndiho neza nkuko bikwiriye kuko hari nk'ikintu mbasha kwigura kurya nta gisaba ababyeyi. Mfite amatungo, nshobora no guhinga n'imboga cyangwa bitewe. Twitwa Mukarubibi Ansira. Ufite imyaka ingahe ubura? 63. Tabana 5 nkingije 3. Ufite nabuzuko? Bangahe? Ubwo mfite bangahera. Aha. Ubwo 10 ho rageramo. Ngusanze hano rero uri utora kawa. Bimazemo igihe kingana gute? Bitangiye muri aya mezi yo muki irikiriju. Niyo ngitangira nivuba nta gihe ndamaramo. Mbere wakoraga iki se? Mbere nacaga inshuro njya guhingira abantu n'isuka. Kandi muri intege zararangiye. Abaturage yo baranzana ati ngwino nikaho nushaka kujya ukora 3 akabyiza uzajya ushyira ukagwiza. Ngera igihe rero mbishobora ubu ngubu nsigaye ntura nk'abandi. Byarahinduye ubuzima bwawe rero? Rwose ubu dufaranga ntubonera rimwe. Mbega ndikintu ukabona ko nshigaje kuzashaka na kenda n'agasuka. Ntabwo unanirwa kwicara umwanya munini cyane? Kuko nahaje mbishaka ubundi. Guhinga numvaga bimvuna ngahinga ubwatsi butankwiye. Bukamvuna ubutugu bugashya, izuba rikamena umutwe kandi nambira umutwe wanjye waramenetse kubera imitsi, narimbayeho nabi. Ariko ndavuga ngo nzabama ariko ntakiharuye. Kwicara ntago bikurambira? Bintwaye iki? Gasamba nk'abandi. Kandi ngatera numva nkeye. Ndiho mbarisha yongejejemo, mbona nakeye cyane. Ubu rero no kuvuga ngo byaranihinduye n'ubuzima bwawe mu rugo? Yego. Byihore n'ibyo biza ubundi sha. Nubwo bataragize igihe cyo guhenga cyane ngo nsanzuke, ngo ngende ngera ku kintu cyane umva ko ntangiye vuba. Ariko uko biri kose je birampagije birananyuze. Ubu ngubu urarya utananiwe? Ntananiwe. Ubu se ko mva mbishima ntarahembwa cyane. Igihe cyo guhembwa cyane nikigera. Nubu buhanga buzamera amenye. Aba barabagore n'abakobwa bakora umurimo wo gutunganya kawa yoherezwa mu mahanga mu karere ka Nyamagabe. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye nuko nihangana ubundi wowe na Nyiraneza rwose nakabaye mbakaraba sinzongere no kubareba mu maso. Amaye nka data
iki twakoze se nabi usibye ko ari n'ikosa twakoze wakabaye tuba hafi ukadukosora aho kurahira ngo ntuzongera kutera mu maso. icyo mwakoze kibatunguye se ni iki? byose mwabikoreye ubushake. Anye mbwiza ukuri rwose icyo twakoresheje nsaba imbabazi nibiba ngombwa nzisabe no mu mwanya wa Nyiraneza utaraha. Ni 12:45 kuri BBC. aho ngaho ni naho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Ushobora no kongera gusanga kuri bbc.gahuza.com. byari biyobowe na Jacques Niyitegeka, twafashwe na Susan Lennon. Igenda Prudence Ngiyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango uraraharyana.